yanje ahantu hasa gute sindavyumva n'ukuri sindavyumva vraiment. Gaspard bashagira batse. Allô? Oui, vite Gaspard, ça va? Yash, oya, nanayishize iruhande yanje yasha. Kugira ngo bambaze ama information canda yatora. Gato. Mfise ibintu by'ibidosiye byinshi. Ndayigwa ko tu. Ok. En fait, ni S-A-A-K-O-P. S-A-A-K-O-P. Ego. Sawa. En fait, nanje nariko ndanyarutsa. Reka tucu tubirungikira rimwe. Sawa sha. Merci. Uri gitangaza uri gitangaza kubera wone waje kuvugana mbere ninde wamwe ko muravugana ku telefone Sikuri Derrick Gaspard turavugana oya si ivyo je numvise ko uravuga ibintu vy'amadosiye none watoye ko washoye gutora idosiye muri imicafu yose ni micafu ega je nenze ko abana bariko barakinira ngabo bari ngaha mwaka kanje nka baracaye ku ishuri aya madosiye nyene womenya yuko ari amadosiye ari sensible ukayashira hafi y'umukate ukarashira hafi y'amashishiti none amashishiti ariko akora iki ngaha amashishiti je nanumva amaguru yadimvye canda yakura ndayashira ngaha none ntuzi ko ya programme canjamo none boce wambara usubira kuyatora hajya niki urumva canyarutsa ngaha okay none wagiye wambara amashishiti adasa aya adasa none we ntubona ko irimwe gera bunindi gera nta n'ibyo narumaritse none mwibota hari n'umwe yaza kuyabona mana nyene nari mvuye ku kazi nze ngo haza kwa ico gituma je najya kuramutsa aba bantu baca bakubwira ngo banze ukuri birati mbere yo kwinjira amazu yabo yego ahubwo barakabaho none ujya mupira nawe ntuza ahantu babika imipira none yo usizaho kubera hari hashushe none kubera ikindi bishira kuri ntawe we nta bana ntunze mwese muri kimwe kabisa ahubwo je numva wewe urakomplika ubuzima nukorosha none ibi bintu hari ico vyo none ahubwo je ndakeneye kumenya urashobora gukora ukikonsantra hasa guki cyane je ndi concentre none bimbuza kubera iki ega concentration ibera ngaha ntibera ku meza nibi nishesheti n'imikate reka kuyata sima venda yabura ahubwo erega ndaza no kuverifya mfumanza no kuyamesa usanga bamazemo imisi ngahe wanse gutora amashesheti nyayo mana ay désordre uje ndakeneye kumenya fonctionne franchement ahubwo nawe ushobora kwiconcentre ugakora ibintu byo kukazi je ndi concentra meze neza ego usanzwe udafise muri wewe ikintu kikugoye mu mutwe biroroshe we bikuruhisha kuko bisanga y'ubundi buruhu usanganye uko atari uza kubikora kibabaje na saha muri sara aho muri saho narenzi yuko haza hasa neza nze kuruhuka imbere ko nza gusamba ivyumba byose muri cuisine hose aho nza kundengana hose nayenze ngo abana nibo hora babikora nawe wari n'ubirimo ahantu hose ndengana ishesheti icumba caremewe canke cagenewe kugira umuntu aje kuryama si ibintu vya decoration Tenda kene kuruhuka ahantu hari isuku yo ndagusavye umwanya shamezi iyi raporo ndabinyarutse tuvuganye na Gaspard ko tubirungikira rimwe je reka nyarutse sha abo mukorana babone ngene ahantu hasabo kumega kabisa bo natanga nta ntibotangara urazi ngene bama bavuga ko kuri desk yanje hasa nabi niki bama bavuze ku kazi moi je m'en fous carte n'est bon c'est bon reka kirungika ahubwo mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherere hose kanze muri baho
baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie. Aka gakino sinzi ko hari abantu bitoyemwo ariko nagomba kubabwira ntibisa kure cyane yuko meze ariko iyi desordre urumva twagerageje turakakamisha mugabo novuga niko vyari bimeze canke biriko biratera imbere biratera imbere twabivuga byose nga ariko yamara nkuko twabibonye dusubiremo kandi afite abantu benshi bitubaza Jenny Nathalie uyu ni Olivier kandi turubatse ego nivyo hariyo benshi bakunda kubitubaza rero nkuko twabivuze uheruka cyane abakurikiye ibyigishwa byacu byerekeye amatemperament abantu baba melancholique barakunda ibintu bipanze cyane biri organize hama abantu babasanga ibintu bipanze bidapanze ntaco bibatwaye gukorera muri ako kanya barimo bo nta ngorane babonamo ariko ikintu nashaka guhagarara kose nuko n'abamama bose bahava bavuga ati none gashana atari kugenda umusanga yamara nanje uranamuhira mbashaka isuku n'ibiki byose ibi byo biva no mu ndero n'ingene waba wararezwe n'ingene ba responsabilité abapfasoni mu rugo ukaca usanga quelque part muhira hasanga kumengana kaza kagira kabiri aho wowe uri responsable y'ingene biba bisukuye ariko muri rusange aba melancholique baranka le désordre nukuri kenshi iyo nshitse nkasanga bon hapanze ndumva ko mu mushahandushe kandi sivyo nigira ariko umusanga nukuri je nabonye umenga ntaco bibabwira go tuba turuhutse neza hari ganza ngaha nkabona imishatsi nkavuga nti irashinze nkavuga nti habaye nukuri kera narabimenya numva yuko umenga yabigize birefu nyene urumva ariko igikunze kuba kenshi nuko abantu babiri iyo bahuye umuhungu n'umukobwa muri bo hari ama hormone novuga aduga y'urukundo atuma umwe kumwe bakunda kuvuga ngo urukundo ntirubona ugatuma nukuvuga utuntu umenga no tudefo uturenza ko uruho rw'amazi ugasanga ntaco bigutwaye ariko iyo mugeze mu nzu kubera ya hormone asa n'ayasubiye hasi akora nk'inzoga umenga zisa agahimbo karahera zikagabanuka ugaca utangura kubona vya bintu vyose udakunda ni naco gituma hari abantu iyo bashitse mu rugo bavuga bati wowe waranyinyegeje ubundi nawe ati nawe baranyinyegeje kubera iki kuko mbere umumelancholique ahuye n'umusange akabona iyo désordre nayita désordre kubera ya hormone y'urukundo bashushe muri we avyita nguri libre ngo kuri uri libre urafise liberté ngo yifuza umusange nawe abona umumelancholique akavuga ngo mana nawe nakagende ngurapanze vraiment ngo ndifuza umuntu apanze ngaho kandi muri ivyo ubu bikeneye cyane ubu bikeneye kwanza ndiraco kikwatira ariko mushitse mu nzu ucuvuga uti oya nahora mvuga ko nkunda gupanga kwawe oya sinarinze ko ari gisoda ubundi nawe nahora nibaza ngo ni liberté oya ni liberté naje birarenze urugero kandi ikindi naco nuko kenshi iyo abantu bahuye bari kubareshana ntibahura babana kuva muhira woze wambaye ntazi uvyutse ntiyantisipe ugiye muri douche ngene haba hameze mu cumba wasize ibintu vyaguye hasi ivyo vyose ma detail yose umuntu ntayiyumvira rero mwashika mu rugo kora warubona ubuzima bwawe ukuntu kunaka uri nawe akabona ubuzima bwiwe ukundi mwahura bwatereka vyabi wa muntu yarampenze oya warihenze kuko wibajije ko abantu bakora nkuko ubona rero ivyo bintu bikice bibabaza cyane kuko vy'ukuri utaratahura ingene wundi ameze birashobora kugukomeretsa uravuga uti bega no aravyigira kenshi abamera akaje avuga ati no arabikora express kugira mbabaze uyu ni nawe akavuga ati uyu muntu yibaza yuko twese tuzokoma tugendana mu mategeko y'igisura ugasanga intambara n'impari zihereye ngaho nico gituma nagomba kubwira abantu babana canka abantu bakorana ibi bishika no muri organisation zitandukanye abantu basengera hamwe ni vyiza yuko utangura gutahura yuko isi daturna autour de toi nukuvuga ikintu abantu bakoze ntibagikora contre toi imisi yose nivyo birashobora gushika iyo uba yarme nico ciyumvira ukavuga uti ico natararika arakora sije agomba gusomborotsa ntagomba kugira nabi bituma ibintu ubifata mu buryo bwiyoroheje ikindi naco ni vyiza kumenya yuko utwaye
uwo mwubakanye cyangwa uwo muhuye ni ensemble y'ibimugize vyinshi hariyo amatamperama tuvuga ariko hariyo kahise hariyo indero yahawe hariyo n'ivyo yabonye ku bavyeyi yibaza ko ari vyo azobona mu rugo ariko iyo ashitse agasanga uwundi nawe yarezwe mu buryo butandukanye ni ukuvuga ivyo yahuye navyo ivyo yabonye ku bavyeyi biratandukanye nico gituma nagomba kuvuga ku bantu bubakanye ni vyiza gufata akanya kandi umuntu akihanganira uwundi kuko mwibuke mutanguye urugo rushasha ntimugomba kuzana kahise kanyu ariko mugira mutangure histoire nshasha. Ikindi noneho nakongereza burya y'Imana yemeye ko mubana n'uwo mubana ibishaka yuko ico kintu cakwatira cagukwega muri we ucigirako bisigura yuko umusanga afite ico yigira ku mumerankore narabibonye hari ivyo yige kuri je nanje hari ibintu nige kuri Olivier vy'abasanga bituma niga kwiyorosha rero uko biri kose hariho partage hariho échange y'ibintu vyiza umuntu agatahura ko mu rukundo uwo wundi akiremerewe nabi atararuhuka dufate sinshatse kuvuga ngo mfine ntidufate ko je no bantaratahura ivy'urukundo rw'Imana ntahure yuko noteza kuruhuka Olivier yo ntahura peut-être akamfasha nuko kumfasha gupanga byo tuma ntiyenerva kurusha ku buryo nawe ahigira kamwe kuba organize ko azohura n'abamerakurike bandi hanze nanje kubganje mu gihe ntaratahura ko Olivier ibintu ariko arakora ari desordone no mwihanganira nkavuga nti Imana mbewe impunzo mufasha kamwe kwiyorganiza gute kubera ko na jewe mu buzima bwa misi yose no ku kazi n'ahandi nzohura n'abasanga baranzo kwa mandiko ndashavura nzokoma ndiko ndaturika nzokoma ndiko ndiyenerva rero kenshi Imana irakuzanira umuntu nkahuye kugira wige no kwihangana. Ikindi naco nuko niyo twavuze ivyo vya desordre yanje niki nuko kenshi iyo nzi ko abashitsi baza honda basensible kumenga kumurusha kubera iki kuko mwibuka basange nuko umenga banka ko abandi babacisha mwijisho nuko bagomba kuryohera abandi ariko wame wibuka umuntu wa mbere wo guhimbara no kuryohera nuwo mwubakanye imbere yuko urababo hanze. Rero hari vyinshi twavuze kuri ivyo kuri chaîne yacu ya YouTube murashobora kubisangaho yitwa Baho Podcast murashobora kwiyabonesha mu gihe mutari yabonesha hama mudufashe no kubisangiza abandi kandi na commentaire zanyu turaziteze Imana ibahezagire. Amen.